gabane burayi yariramutse yakira 14 match sans défaite yariramutse yakira abanyiri kino gikombe equipe yitwa Real Madrid mu nkino zigera kuri zitanu yaribisa amategera kuri 6 bivuze ngo abasore ba Carlo Ancelotti nimugoroba bagiye gukina bazi yuko ari ngombwa gutsinda kubona amanota 3 yo ku mugoroba ku munsi w'ejo. Twavuze ko bayabonye ko bategezwa kuyabona ariko bagiye kuyarondera batayabura kuyo bayabura vya bibindi twarabyinjiyemo ku munsi w'ejo. Turabona ngo bayabuze baraba bimbico noneho avuze ati cyo turakibona hari ariko nitukikorokeramo. Abasore ba Carlo Ancelotti barangajwe imbere na Kylian Mbappe, Vinicius Junior n'uwitwa Jude Bellingham, banarangajwe inyuma n'uwitwa Thibaut Courtois. Baje kuba bakora amategera kuri 3 ku kibuga ca Atalanta bayitsinze ibitsindo bigera kuri 3 kuri 2 rwa rukino rutoroshe na gatoya. Equipe ya Real Madrid yariko irakina ku mugoroba ku munsi w'ejo na equipe ya Atalanta. Koko equipe nkuru yavyitwayemo neza ndetse batsinda finale nkuko bari babisezeranyije abakunzi bako ku munsi w'ejo ko bagiye gukina finale mbere equipe yitwa Atalanta Bergamo 3 kuri 2. Equipe nkuru yabisohotsemo nka equipe nkuru koko. Ya bivuze neza gwa rukino go kundwi ya gatandatu UEFA Champions League nyuma yuko novuga ngo twari twatangwe tuvuga ati Madrid mu nkino 5 bila yabo n'inkino zibiri batsinze 3 baratsindwa. Birumvikana ko ku rukino gwa gatandatu bategerezwa kurondera insinzi byanga bikunda kugira ngo kumbure baronke inguvu yo kwitwara neza mu zindi nkino zibiri zisigaye. Birumvikana ko hari kuri Stadio Genoese Stadium mu gihugu cy'u Butaliyano hari ya Bergamo. Birumvikana ko nasanzwe hakira mu Atalanta Bergamasca nubwo benshi bakunze kuba babreja kavuga ngo ni Atalanta Bergamo ariko mu izina ryose ni Atalanta Bergamasca. Birumvikana ko ni equipe ya Atalanta Bergamo ngo twayivuze yari yagaze neza mu kibanza ca mbere mu gihugu cy'u Butaliyano. Equipe yari yagaze neza mu kibanza ca kane muri classement ya phase league UEFA Champions League kundwi ya gatanu mbere ko bakina statistiquement ukaraba inkino bari bamaze igihe abafise ukaraba nako meze batwihanganire kare gaciyemo ariko turahari tumeze neza. Ya nkuko rero bwana Mike nako navuga ngo aho Atalanta Bergamo yari yagaze uburyo equipe yari imeze mbere ko bakina na equipe ya Real Madrid ndetse ukaraba navuga ngo na equipe ya Real Madrid mbere ko bakina na Atalanta Bergamo equipe yari favori mu mande zose usivye ko Madrid ikintu cyonyine yajanye imbere ya equipe ya Atalanta Bergamo ryari ryo zina no kumenyera no iganwa gusumba indi equipe yari yose ndetse no kuba batwaye meilleur buteur ndetse na meilleur joueur no iganwa mu mwaka wese. Birumvikana ko tutisunze ibyo tukaraba forme di moment na equipe ya Atalanta Bergamo yari ifise abakinyi bayo beza bose. Equipe yari ifise Ademola Lukman turava tumugaruka ko equipe yari ifise Charles de Ketelaere equipe yari yatanguje hanze no musasi kwizina rya Matteo Retegui mu basatirizi beza novuga ngo no munsi ku mugabane wa Buraya. Rero ni ibintu vyiza kubona ko novuga ngo twabonye bwa mbere rukino rwo ku gwego rwa UEFA Champions. Ubundi ari inkino ziba neretse Landry match highlight ya match yari kirahuza uno mugwi uzwi izina rya Aston Villa na RB Leipzig ukabona by'ukuri katari match ya Europa ari match ya Europa League atari match ya Champions League. Ariko uravye match ya Atalanta Bergamo na Real Madrid ku munsi w'ejo c'était un match de grands entraîneurs, un match de grands joueurs, un match de grands clubs pour le moment. Mukino musu of course kuko twa Gaspirini koko kudushapo menyereza kudushapo menyereza mwiza ariko kudushapo ku basore biwe nka Ederson na Lukman abasore bakinyema Sid Kolasinac yakinyema match iteye ubwoba ariko bijya bintu none Arsenal biri mu biki jema nimvira uburyo Arsenal no musitunze Alexander Zinchenko wari ariko Sid Kolasinac yanaje kuba akorerwa penalty y'igitsindo ca mbere ca Atalanta. Eka no muzugiye kuri Arsenal na laterale ku numero certifié de formation ariko gwa Sid Kolasinac nimone musanga barungitseho Ricardo Carafiori sino aba nimero 3 Arsenal vise de formation ni Zinchenko na Kieran Tierney. Ubushobozi bwabo buteranye ntibungana n'ubwa Sid Kolasinac. Arsenal je novuga ngo
barafashwe no kurangara kuko ugiye kuraba abasore ba Atalanta Bergame ku mugoroba w'ijoro ryakeye banyeretse urukino novuga ngo rubereye ijisho match iteye ubwoba. umusore uyu mukapiteni wabo mutama yitwa Martin Derun yateye match ari kumwe na Pazaric hagati mu kibuga. Mario Pazaric kana amazigiye wanashima n'uyu musore umunyabrazil mama abanyabrazil we abanyabrazil bazi bar muri make yanzadinda kumva uravuga ati twongeye kandi gusubira kubona angra match yo ku rwego rwa UEFA Champions League. Ya dufashe nko muri no saison nkino ziriko zirakinwa dukuye mu rukino rwa Rayo hacaza urukino rwahuje nka Barcelona Bayern Dominique, hacaza urukino rwahuje Real Madrid na Borussia Dortmund, hacaza urukino Barcelona Bayern Munich. Barcelona baradominye gusa habaye ikintu kijanye n'uburyo bamenyereza umwe yakoze ikosa undi agakosora sino mu gice ca mbere Bayern Dominique yari equipe nziza mugabo itazi ivyo yagiye gukora. Uravye kwa Dortmund na Real Madrid n'ubundi yasokora ikosa mugabo ufatiye kuri match ya nimugoroba abamenyereza ibiharuro yari match de y'abamenyereza bakomeye yari match ubona koko buri equipe yaba Atalanta Bergame yaba Real Madrid koko yari match bose bafata nka finale kuko banashaka Atalanta byaba assurance peut-être ibice 80% za mbere kuba qualifié muri 8 za mbere mu gihe Real Madrid yamo gutsinda urukino vyasubira kandi kuba espoir ivyizigiro vyo kubona equipe ya Madrid nubwo itoca muri 8 za mbere ariko wakomva ngo tuzoca muri barrage igomba kuba yoca muri barrage ndetse ikaba yo naronka qualification. Nico nariko ndavuga uno munsi tugiye kuraba zimwe muri match twabonye nziza muri UEFA Champions League kuvitangura iyi match ishobora kuba iri mu za mbere kuno munsi turaba amashoke twabonye match ya Bayern Dominique na FC Barcelona nibaza ko nivyo resultat yayo yaratumye dusubira kubona ko umupira wa Barcelona uri kuragaruka canke Bayern Dominique basamaye nyuma yo gukina ntibamenye ico bakora tubona amakosa ya Vincent Kompany umumenyereza kiri mushasha muri no iganwa. Dufashe urukino rwa Manchester City na equipe ya Inter de Milan nivyo twarabonye Inter de Milan yiyempoza nka equipe nkuru mugabo Man City tagifise za nguvu zayo. Novuga urukino twabonye rwa Borussia Dortmund na Real Madrid rwari ruryosha ariko rwaranzwe n'amakosa mu bijanye na tactique zo mugabo yitwa Nuri Sahin birangira novuga ngo atsinzwe match facilement novuga ngo n'inkino zagiye ziraburamo iyo equilibre ukabona ngo sinzi kubona iyo equipe nkuru zahuye ubona umwe akwega undi akwega possession ugasanga presque 50-50 ugasanga umwe yateye imipira 10 undi yateye imipira 8 umwe yakoze amakosa 5 undi yakoze amakosa 6 canke 4 ugasanga umwe yarasikarata z'umuhondo zibiri urukino ukabona ko ruri equilibre mugabo ivyo bisindo biraza ndi capable yo gutsinda igitsindo ariko kandi n'uwonda gitsinze nawe capable yo kukinzinda ndi capable yo kudefenda ariko nuwo ndiko ndadefenda nawe capable yo kundefenda mugenda musatiri nico gituma mvuga ni iyi yari match ya UEFA Champions League mugabo ubona ngo ni ya match iyo hageze nko muri kimwe cy'umunani kimwe cya kane giciri cyanyuma abari batuba twiteze inkino mwenizi anje ya match niyo twahagaze ko kumujije turavuga ati buriya uru rukino rugomba gukinwa n'ikintu citwa igihe ruziyemo yego urukino ruje Madrid bavuga ati twebwe no gupfa no gukira urukino ruje Borussia Dortmund nako Atalanta Bergame bavuga twe turagaze neza muri Italy Serie A mugabo na muri Champions League kugeza ubu turi equipe yagaze neza ntituratsindwa kundwigira ngo batakaje urukino mu nkino zitanu bari bwasindwa birumvikana ko yari equipe yari kuko ibi biza no gushimangira bilan n'ubundi yatwereka ko kugeza kundwi ya gatanu dufise imigwi igera kuri 2 mu gihugu cy'Ubutaliyani taratsindwa Inter de Milan na Atalanta Bergame mugabo aje kuba batsindwa ibi rero bwa mbere by'ukuri kudo chapeau kuri Atalanta Bergame kudo chapeau kuri Madrid baduhaye spectacle baduhaye match ituma umuntu yicaye muri sara avuga ati ndavye match ya UEFA Champions League utitaye ku mugukunda je nashimye equipe yitwa Atalanta Bergame cyane fatiye kujyo nabona psychologiquement equipe ya Madrid bari bateguye urukino nabona nkaho umenga equipe yitwa Atalanta iri buze gufatwa n'igihunga igere mu kibuga ndayibura igere mu kibuga ifatwe ni nako kuntu ko kumva ngo tugiye gura na equipe ya Madrid ikogwa ko kura Madrid zitatu tumaze kuba dukina atana rumwe turabatsinda equipe ubone ko ifashwe n'igihunga n'ivyo bandi bateguye bageze mu kibuga babibuze ariko nashimye equipe yitwa Atalanta kuko bari fit ni mugoroba 100% no mu nkino zitatu baheruka kuba banakina na Real Madrid buriya ku munsi w'ejo niho babutse
gutsinda ibitsindo bibiri mu igori rya equipe ya Real Madrid Of course. kuko mu nkino zitatu ziheruka zose baramaze gutsinda baramaze kuronga kimwe. igitsindo kimwe kuri match bagengerezwa 16 ukwezi kwa gatatu muri 2021 sino izindi match zose yari ma clean sheet nukuvuga ngo Madrid muri match zitatu yari maze kubitsinda ibitsindo bitandatu Atalanta itsinda igitsindo kimwe ariko sinzi ko muri ko murabona ikintu kimwe ejo je narakigarutse ko ndavuga ngo Atalanta ifise niveau yotuma ekipi yari yose bahura no munsi iza yiteguye sinari bwigera nicara hano ngo ndabe umwana yitwa Charles Doketerayer nitanguye erega Doketerayer batari bake ntibamuzi yavuye muri Club Bridge aja kwamira sinibaza n'ubu ko Atalanta yamaze kumugura nta muntu ariko nta muntu amuzi kwamira ni bake utari umunyamupira kandi biragoye buriya Doketerayer yabonekeye mu nkino za UEFA Champions League ari kumwe na Club Bridge nkuko aka gasore ka Arthur Vermeulen kigaragaje kari kumwe na Royal Antwerp hariya Charles Doketerayer arundi mukinyi bari kumwe Charles Saelmerkaz uyu ari kwamira nyene Saelmerkaz ari kwamira abana bakinyi bagiye bari impoza muri mwene izinkino nkuko Charles yarayabikoze mugabo yari yaraciye kwamira nyuma yuko ariyo equipe yamubonye imukura ari kwa Club Bridge sinari bwicara ahantu ntekanye ngo ndaburukina rukinwa n'umwana yitwa Charles Doketerayer ateye ubwoba Atalanta yaramaze kumugura burundu imyaka 23 afise umwana sore w'imyaka 23 apime imetero imwe na santimetero 92 ko Atalanta Bergamo yamuguze miliyoni 22 kuko mu mwaka weze niyo bari bamutije naraye nyuma yuko equipe ya AC Milan yo yamukuye muri 2022 yamukuye muri Club Bridge muguze 32 million ico gera afite imyaka 20 naraye mbonye nive ba Vinicius Junior ninziza mugabo n'ama equipe bakina mwari bavugira cyane umugabo yitwa Ademora Lukman ndabaza ngo aracakora iki muri equipe yitwa arakinira Atalanta Bergame mu buhe buryo Barcelona itagira nimero 11 none ku munsi w'ejo nababwiye iki urambwira ngo urikushaka niko nababwiye ati ivyo gutereka Nico Williams imbere y'ikibanza cujamwe Ademora egezayo mani bateye ubwo abasore ku munsi w'ejo nababwiye ati Ademora Lukman ushaka ko ari umwanya wiwe wo kwiyempoza ya Paris Saint-Germain yagize amadute kubijanye no ko yosubira Kylian Mbappe gacigaruka ikavuga ati bwa bundi twarabonye ko twiyenze c'est un grand joueur uramubona sha Ademora Lukman yakinye barko mugabo w'ijoro rya KS nibaza ko Diwere yose yagize tentative ariyo igeza iba perdi ugiye kuraba nibaza ko nimuri buri Lucas Vazquez hano yaraye yavyutse mu ijoro raro tumugabo abwo Vazquez kudoshapa Vazquez ni mukinyi mwiza kudoshapa kuri Vazquez atani sanze identification kuko imwe byo kuvuga ngo bafashwe nubwo bazanye Valverde ntiyari gushobora n'umuhungu kuko Ademora no mukinyi baropie nitakara ntibibaho mupira ntutakara rero nakunze navuga ngo cohesion iri hagati y'abana basore defense atro yarimo witwa Isaac Kien akakomwa na Sidi Kolasinac nande na haya kumwe na Jim City Jim City mwiza kuko mpuzamakungu equipe ngo zabuza aba defenseur n'umunyarban uyu musore hari wabo wa musore yahora kwa Chelsea bari batije kwavura muninde kwa Chelsea Armando Broja bavabo ukongera ko uyu musore Sidi Kolasinac bafise niveau nziza wegera imbere ugasanga umukasere de classe mondiale naseko no mukinyi nka Douglas Luiz Ederson mwiza atigeza atakaza baro atabwoba equipe muri defense ifise umugabo yitwa Diroko Sono yicaye kuri bande touche James Ogumananga example defenseur mwiza ubivuze neza randi Ogumananga example imyaka 25 umusore azukwiza ya Ederson ibitsindo bibiri assist imwe za Man City ngo zibuza no mu numero 6 je nabonye Atalanta mwishusho ya equipe yari yose muravuga Atalanta yoza yigize nkuru muravuga mbere ya Atalanta igomba kwitonda ariko kandi mutibagira umubeshi twabonye nimugoroba muri equipe ya Atalanta n'umunyegori wabo munyegori wabo wapi Kamesechi eka ni Kamesechi kabisa erega Atalanta ntiyatsinzwe na Real twizira rya Karnesechi Atalanta ntiyatsinzwe na Real hari harimo harimo eka ni Karnesechi nyene kabisa Atalanta ntiyatsinzwe na Real ndagisubira niwe mubeshi nabonye nimugoroba yatsinzwe n'umunyegori wabo ni mubeshi pe uribuka Benzema hako gukubita abantu ati Vinicius ariko akina contre notre cas ati ntuzwe kumuhibara azwizira rya Mathieu umunyegori wa Atalanta yakinye contre Atalanta azwizira rya Marco Carnesechi niwe munyegori wabo rero nibaza ko peut-être ari avangu yo kwerekana niki catumye tubona spectacle urumva yuko twavuze amenyereza twavuze ambiance yari ku kibuga twavuze abakinyi beza akesa kurandi gwa Atalanta Bergame tuza kwa tugaruka kwa Madrid nibaza ko twogenda progressivement peut-être muri vyinshi tactiquement abakuri tapis vert ndetse reka tubicemo byose na David Ancelotti tubisemo wanashaka byose muri rusangi
match yaje gutangura abakinnyi 10 bari batangiye komande zose ngira ngo mwari mwababwa twari twabaki muri mugoroba. Match kimana gutangura twabanye occasion nete kuto Kylian Mbappé za kuba yigusha mu minota umwe ibiri ya mbere match gitangura ariko yaje kuba yikosora ku munota w'10 witwa Kylian Mbappé kwi pass nziza cyane ya Brahim Diaz. Novuga ko nasubiye kandi kubona Mbappé agira kabiri atsinze igitsindo cy'umwataka full typical number 9 ijana kwijana. Mbappé azogaruka. Aya Mbappé nyuma y'igitsindo yatsinze kuri Real Betis, nyuma y'igitsindo yatsinze kuri Getafe, nongeye kubona Mbappé mu full striker ni mugoroba typical number 9 igitsindo cy'umwataka. Erega n'igitsindo yatsinze kuri match yeruka hawe pass na Modric ni cy'umwataka. Ikintu nababwiye jewe umupira uko ndawuraba niko namwe muraba n'abandi niko bawuraba ariko tukanariza gutandukanye. Mediane ya Real Madrid irimo Jude Bellingham arazi baro, ivyo tumaze kuvyemeza nta ukibishidikanyako, ariko Daniel Ceballos Fernandez doma pare wo muri match ku ruhande rwa equipe ya Real Madrid yewe gamana we ateye ubwoba. Ibaze equipe iri kwikina atamumiriye récupérateur bafise mugabo hori iri kwikogwa na Ceballos no yitwa Federico Valverde nziza utobona yuko abuze mu kamavinga canke uwundi. Jewe no munsi equipe ya Real Madrid nivyo novuga ngo bakinye na Atalanta yabananije kuko Atalanta bien sûr ikintu kimwe Real Madrid yasumbije Atalanta nuko yitsinze nta kindi inayisumbya na facteur amachance inayisumbya n'umunyegori mwiza. Kumbure Mike nkuko yariko arabivuga tubwire bimwe navuga ngo kurukino rwagenze ibyaruranze kumbure twe tugwinjiyemo neza yamaze kutubwira ibyaruranze. Nariko ndavuga ni Kylian Mbappé ku munota w'10 atsinda igitsina kuri pass y'umugabo witwa Brahim Diaz nawe yakinye match nziza. Nivyajogarukira ngako ku munota 47 Docetler yaje kuba gombora igitsindo kuri penalty ku ikosa ryakorewe umugabo witwa Side Kolasinac rikoze n'umugabo witwa Olivier Janicho amene mwenzako baja kuruhuka ari igitsindo kimwe ku kindi, ariko Chouameni hari amanota ashika nk'atanu afise naza kubiraba. Bakigaruka ku munota 56 bakoze ikosa basore b'equipe ya Atalanta mu busabanzi bukomeye. Vinicius Junior n'ubundi yongera kwereka abantu yuko no munsi ari umwe mu bakinyi muri profile y'umukinnyi akomeye muri equipe ya Madrid, ariko kandi amaze gutangura kumira kabuye k'abagabo yaje mu kibuga murano majaro y'abagabo nyuma yuko yaraje mu kibuga amaze kuzira kuri 3 atari ko aragaragara ku ikosa rikomeye y'abasore equipe ya Atalanta. Vinicius Junior zakwa cyangwa atsinda igitsina cya gatatu haci iminota 3 yonyene. N'ubundi Vinicius yongera kwereka abantu yuko ari umwe mu nyenyeri zigomba kumurikira equipe ya Real Madrid buri gihe cyose ari mu kibuga. Yongereza pass nziza cyane kabisa, pass iri milimetre, pass yari yapimye ayihereza umugabo witwa Jude Bellingham akwije match zigera kuri 6 buri match aronka igitsindo. Acenga umukinyi adepose igitsindo mu izamu vyasanga iminota igera kuri 2 gusa. Vinicius Junior hejeje match biba ibitsindo bigera kuri 3 kuri kimwe. Ariko Ademola Lookman nyuma yuko Thibaut Courtois amaze gukora saves zibiri zigaragara ziwe n'ubudi bwite ku mupira ni karatsa mu igori rya Thibaut Courtois kuramwo kwa 65 suko vyagenze kuko Ademola Lookman yacenze Lucas Vazquez atera umupira kuri premier poto nyene yarahagaze ko atsinda igitsindo mugabo witwa Thibaut Courtois. Bibaye 3 kuri 2. Match yongera kandi kuba mbisi, match yongera kandi gutangura bushasha ku munota wa 65. Ariko n'ubundi equipe ya Madrid nka equipe nkuru Carlo Ancelotti aza kuba akora ibiharuro vyiwe na Gaspirini aza kuba akora ibiharuro vyiwe, ariko match iza kurangira n'ubundi equipe nkuru isohotse mu equipe nkuru Madrid batsinda ibitsindo bigera kuri 3 kuri 2 batsinda equipe yitwa Atalanta Bergam baba babonye amanota agera kuri 3, ariko novuga ko bakuye habi kuko n'ubundi vyashoboka nuko 3 bayabura bakaronka rimwe kuko mu minota ya nyuma n'ubundi equipe ya Atalanta yahushije igitsindo cyari gutuma equipe ya Madrid itahukana inota rimwe kumbure imbere y'equipe yitwa Atalanta Bergam. Aha rero ikibazo mbabaza mwisunze uburyo match yagenze, mwisunze uburyo abamenyereza bombi yabo witwa Carlo Ancelotti witwa Gaspirini bari bakenywe match yo kumugoroba na cyane mu buryo batangujemo abakinnyi bo 11 ndetse no mu buryo bagiye barasubiriza
kuko ugiye nko kuraba Carlo Ancelotti yakoze remplacement forcé y'umugabo witwa Kylian Mbappé ku matsa 36 yarageje kuba agira ikibazo cya surcharge musculaire. Twanabwira abantu ko atakibazo kinini yagize kuko Carlo Ancelotti yavuze muri conference de presse mu kiganiro kurengana amenyesha makuru nyuma y'urukino. Ariko witwa Gaspirini we ku matsa 58 yarakuyemo Pazaric na Samarzic, mu gihe ku matsa 74 yarakuyemo Jim Siteza na Odilo Kosonu. Ku matsa 74 Mathieu Letegane yasohotse nako yinjiye hasoka Charles de Ketelaere, mu gihe ku matsa 75 nyene Beranova yasohotse yinjira David Sapacosta umutama Mugenzawe. Mugabo ikibazo kimwe bwana Mike, uravye remplacement Real Madrid ari kwirakora ndahongira ngaruke ku matsa 84 Carlo Ancelotti yari kasantigwa mu byo bikomeye cyane, nibwo twagiye kubona yiyumvira akora rero remplacement itari force kuko iyo yari yakoze mu gice ca mbere iyo yari force kwitwa Kylian Mbappé. Aza kuba ku matsa 84 asora Brahim Diaz azana Raúl Asensio yari atanguye hanze y'ikibuga, umutima wa defense watanguye mu mugabo witwa Chouameni n'uwitwa Rudiger. Kuri umunota 84 yari azanye yaceza n'uwitwa Luka Modric asora Daniel Ceballos. Kubwanje no mugira wo mu match nubwo mu match yatowe witwa Ademola Lookman. Ngivyo auza gusanga ku matsa 87 Arda Güler yaje asoka Jude Bellingham n'ubundi Hendrick asigara hanze. Mwisuza uburyo match yagenze, uburyo Carlo Ancelotti yari yakenyuye n'uburyo Gaspirini yari yakenyuye, abakinyi bagiye barasubiriza koko Real Madrid yamenyeretse gutsinda match. Atalanta yo kubura amanota atatu yo ku munsi w'ejo, ndetse no kubura wanashaka inota rimwe ryo ku munsi w'ejo, no gukina nabi cyangwa n'ubundi abasore ba Gaspirini naco batari bakoze. Equipe yitwa Madrid nayo yabaye nkuru imenya kuzigama ivyo yaronse. Ugendere kuri possession, ugendere novuga ngo ku matir cadre, ugendere ku ma corner, ugendere ku byose Atalanta Bergame mwijoro ryakeye ikintu Real Madrid yayisumbije yayitsinze. Mugana je ngaruka nkavuga ijambo rimwe, les grands joueurs baboneka ryari, grand joueur n'umukinya ameze gute? Grand joueur ni Vinicius Junior. Iminota 70 iramaze kugira ngo Vinicius Junior ntumubone mu kibuga, 89 yo bimaze kugira ngo Vinicius ntumubone mu kibuga. Mugabo umunota umwe nari ko rakina vya bimwe tumenyereye vyo kuteje umutwe defense adverse, ariko umunota umwe gusura kwiye igitsina mwendere occasion aragutsinze, aratanze assist, yaje ko atsinda igitsinda atanga na assist, abikora mu minota igera kuri 3 vyose. Uno munsi niho hano Real Madrid yadominiye umugabo yitwa nde Gaspirini hagati mu kibuga. Ceballos ariko aritanga n'ivyo, Federico ariko aritanga, ariko amaze kwinjiza umugabo yitwa Samarzic yaje ko atanga na passe y'iko mu gitsinda cy'umugabo yitwa Ademola, igitsinda cya kabiri cya Atalanta. Samarzic amaze kwinjira we na Martin Derun na Ederson, mediane ya Real Madrid ba destabilize. Aho ni mu gihe yaramaze kuba sora umugabo yitwa Ceballos Carlo Ancelotti. Nukuvuga ngo Jeo de ma part Real Madrid yatunzwa niki maturite gusomba ikindi kintu cyaco cyose, kuko ramuzi je nabonye Vinicius mu bintu hari bwigere mbona kuva atanguye kwitwa grand joueur, ajavuye mu mvune ashikiye ku rukino rwa navuga ngo rurimo pression nk'iyi ruza guhuza equipe ya Real Madrid na Atalanta Bergame, equipe ikomeye no mugosi ku mugabane wa Buraya. Atalanta ije guhura na equipe nka Real, ufatwa n'ubwo butegerezo kuza na Vinicius amera neza amera nabi, favor medical maze kuboneka agomba kuza ku rukino. Uzanye Rodrigo Goes, erego no musi Rodrigo namuravye mu isura, Rodrigo yagiye yaheze, asigaye afise ubwoba bwo kwama mu mvune, kuko safera 3e fois consécutive aza asubira mu mvune, n'iciro ryari incuro igira gatatu bamugarukanye. Yatekerezwa kuza afise ubwoba. Ijya mbere mu buzima nabonye Rodrigo ananirwa no gutera baro mu igora arabana n'ipoto, ukabona yuko n'abasore ba Real Madrid ibintu bariko barakina n'ubundi barishimiye Jude gusumba undi muntu wari wese, barishimiye Thibaut Courtois mu ijoro ryakeye gusumba ko bishimira Vinicius. Nayo Aurelien Chouameni narabivuze, Aurelien Chouameni sumu defenseur sinumuaxe sinimu mediateur n'umukinyi wo kuza gomboye. Real Madrid batonzwe nako kanyariga bakari mu musore yitwa Vini ko kumenya ngo no dribble vyo kwanga, hariho dribble imwe itegerezwa gufata mu defenseur akaba destabilize, igatuma equipe adverse bose bahungabana mu mutwe. Sinzi ko abanyamugoroba iwijoro ryakeye umupira kariko karakina ka Vini kagaruka gukinira hagati cyane gusumba
konfansa ubona yuko urabe ahantu yahereye passe Jude yamuhaye passe amaze kugaruka inyuma yamuhaye passe yaneze umurongo buri kibuga ari muri box ya amaze kuba yinjira muri box yabo umugabo yitwa Bellingham Vinicius aransa baro Bellingham akora ko gusa arayitsinda no kuvuga ngo ugiye kuraba uno munsi Vini amaze kwitwa umukinyi afise vyinshi asobanuye canka asiguye muri Champions League uno munsi biragoye kugira ngo twamatubivuga areponda Magrara ndevu gusumba abandi muri no myaka ibiri cyeze twamatubivuga biragoye ko bona Vinicius avuye mu kibuga adatanze assist canka biragoye ko bona Vinicius avuye mu kibuga adatsinze nimibure buri gitsinda ronka assist assist ronka igitsinda uno munsi nkuru nukumva ko Vini avuye mu kibuga adatanze igitsinda canka adatanze assist gusumba ku gitsinda uno munsi je no vuga ngo urukino rwa Atalanta na Real Madrid gwishwe na Gasperini d'une part d'une autre habaye facteur amachese Gasperini yagwishe mu buhe buryo umusore ariko aca ku ruhande rw'iburyo yitwa Belanova yakinye match mbi niwe mukinyo muri Atalanta no vuga ngo no hamanota make yahavuye namusohora umugabo witwa Belanova zano witwa David Zapacosta Zapacosta yinjiriye Belanova yinjiriye Belanova no kuvuga ngo Belanova vyari bikwiriye yuko amuvanamwo akazana uwundi mukinyi ariko yagerageje kwiga uburyo bwose ategereza gutunga Retegui mu kibuga ategereza gutunga Ademora mu kibuga ategereza gutunga Charles de Ketelaere bagatangurira rimwe kuko bamaze kubona hinje Samarzic akinjira Matteo Retegui equipe ya Real Madrid yakubiswe pression biza kurangira novuga ngo igice ca kabiri cyose Real Madrid iri hasi kuri possession de la balle kuko manchirangiye equipe ya Atalanta itembereje umupira ibice 56 bivuze ngo yari hejuru equipe ya Real Madrid ku bice 44%. Si bisanzwe kubona equipe ya Madrid no kuvuga ngo itemberezwaga agapira gutyo na equipe azatwara twicaranye namubwiye ngo ibi si bisanzwe kubona equipe yitwa Atalanta iriko itembereza umupira muri buno buryo nayo ubwayo tutayizi n'ubundi muri jeu de possession equipe yari yibere muri 3-5D deja birumvikana ko 3-5D ni yazibiye Gasperini ni Inter zo kudomina ahubwo ino migwi kenshi bari mibi ku ma contre attaque ikina mwe nibi rero do mapar naje nibaza ikintu ca possession no vuga ko Madrid bakinye match mugabo bisanga bari kubona equipe ya Atalanta Bergamo bien sûr peut-être abaye facteur kwa muhira no kutaba kuri pressure ngo Madrid yariko bituma Atalanta bisanzura mu rukino gusumba Madrid gusa reka nsabe Clovis mugabo bw'ivyuma atangura nzanire foto ya Gasperini na Ancelotti kuko nibo bantu ngomba kubanza kuvuga kuko twavuze Madrid twavuze Atalanta mugabo biragoye kuvuga Atalanta utavuze Gasperini biragoye kuvuga Madrid utavuze Ancelotti ndahera ko bagabo babiri kora yuko nibo twari twiteze buri kimwe cyose kugira ngo tubone urukino ruryoshe le plan tactique kugomboza n'ibindi gihe bitandukanye twategereza kwituma abagabo ni nabo bantu equipe itaronse resultat nziza twategerezwa kugira gute kubibaza rero umugabo azwi izina rya Ancelotti yakorokanye equipe yo mu mukenyuro wa 4-2-3-1 mukenyuro w'Ikidage mugihe mugenzi w'izina rya Jean Pierre Gasperini yakorokanye abasore biwe mu mukenyuro wa 3-5-2 nkuko twatanguye tubivuga ndatangura nagiriza tactiquement muri 11 batanguye baravyuka ko twavuze ku munsi wejo itangura rya Aurelien Tchouameni ryakoze ko equipe ya Real Madrid kuko uravye Tchouameni yarabangabanye n'umugabo yitwa Lucas Vazquez tuzi ko azumupira psio experience mugabo nawe atari fort defensivement en plus couloir yabo ikaba yari kiracako umukinyi mwiza yaranze urukino aswiza rya Demora Rukumani ivyo vyatumye novuga ngo equipe mu byo bateguye byose twisanga uruhande ruriko Vazquez ahereranye na Aurelien Tchouameni aza kugira amakuvertire kenshi aca sigu witwa Antonio Rudiger muri box ari umwe bigatuma equipe ya Atalanta Bergamo mu gifise umupira yinje muri phase de réparation igregeza go créer danger cyane ari naho hano ubona two vyabaye ngomba ko cha tubona le grand Thibaut Courtois kuko abahabaye amakosa menshi ngo ikintu nagiriza umenyereza bwa mbere kudo chapo ku mukenyero wa 4-2-3-1 ko twabonye partnership nziza hagati ya Federico Valverde n'uwitwa Daniel Ceballos tubona Jude Victor William Bellingham mwiza tubona equipe ikina umupira Tchouameni arasema urutema k'amakinyi bose bakinirukira ku mugoro ku musi wejo 5-18 aho reka dufatira mu ntango z'urukino kuko tuvuze positionnement mumenyereza mu minota 30 y'urukino nakosa na rimwe twariko turabona kuri Aurelien Tchouameni mugabo ni twariko turaribona kubera yuko yagize short tactique nziza na cyane kwa kinyi bo muri mediane kuko equipe yagomba kubanza kugumana umupira nyuma yo kugumana umupira iga profita faiblesse ya equipe ya Atalanta Bergamo yari kirakira muri
batatu batanu babiri mwabo batatu akaba arimo umugabo skwiza ya Sidi Kolasinac nawe nyene ya créer danger kuri equipe yo kuko akina yo offense kandi ari muri defense ya true wasanga ari karakina role yuno musore askwiza ya Mateo Rugeri Mateo Rugeri niwe yategerezwa n'ubundi kuba afise iyi role Kolasinac yari karakora bica bituma Madrid ironka ama espace sinzi ko mabonye mu gice cyambere ko vyatumye tubona Kylian Mbappe peut-être atandukanye nuwo twari tumaze gihe tubona ama espace yari menshi mu minota 35 ku Mbappe yakinye umupira utego ama espace yari menshi nukuvuga ngo equipe yari yamaze gucreer le danger nimba equipe yari yamaze gucreer le danger kuri yo bivanye na faiblesse kuri Jean Pierre Gasperini kandi Gaspirini ari nawe mvuga ati Jean Pierre Gasperini yategereza kuzana mu defenseur akina muri defense atru akaribera Sid Kolasinac agakina yo offense nkuko vyagenze mugabo vyatumye ibi equipe ya Atalanta Bergamo yisanga mukaga mu minota ya mbere y'urukino ariko kandi Madrid iyo minota ya mbere y'urukino nivyo barayiprofita mugabo equipe ya Atalanta Bergamo imaze gukosora nyuma yuko umukinzi wa Kylian Mbappe yarasohotse mu rukino agize imvune vyatumye ya engagement Kylian Mbappe karagira Rodrigo acazakina bitandukanye nivyo Mbappe agomba gukina ibi bica bituma sinzi ko abantu babonye guhera Mbappe asohotse mukije na possession yaciye haba retournement de situation ibintu vyaciye bihinduka Atalanta icanja muri match Atalanta recinja muri match nayo yifashije mu ijana kugwana umupira deja bari bajeje ko bakreya danger parce que défensivement équipe de Madrid yari igwaye hari uruhande ruriko Vasquez akeneye umugira couverture kandi turazi ngo equipe yatangwe muri mediane yitwaje gutembereza umupira gusumba ku office umukinyi umukazeri ko nta mukazeri batanguranye kuri abigiye cyose bari ko bafise igihe cyose bari bafise umupira Ceballos niwe yaba ari hafi y'aba défenseur hafi no axe central ibi rero bica bituma nyuma yo ko Atalanta Mbappe sohotse baca bigarurukino Madrid cyisanga kuri pressure yo gutangura kuzibira hakiri kare iyo pressure deja bisanzeko iki twereka ngo le choix tactique yo gutanguza umugabo yitwa Aurelien Tchouameni muri axe central ni kose umugabo yitwa Carlo Ancelotti yakoze mwanabonye ko nikosa wari umupira nyene waruzaniye kugo ruhande Tchouameni amera nk'uja kugira couverture umukinyazi kw'izina rya Sid Kolasinac amukomanya amaguru batanga penalty kwitwara carton jaune igice cyambere kirahize aho ari kuri plan tactique y'uburyo bakenyuye namwe mu makosa bamenyereza bakoze yatumye novuga ngo umwe agenda arabona ati je nakoze ikosiri ariko naka ko yitwaye kuri kananje nkosori ivyo ni byerekana ngo bamenyereza gwa rukino rwabo Ancelotti nabivuze umukenyuro mwiza 4-4-2 mu bijaro kubana umupira kugira ngo akira ama espace menshi kuri Kylian Mbappe nyuma yuko faiblesse equipe ya Atalanta Bergamo kwarugukinisha Sid Kolasinac muri defense atwa mugabo tuzi ko akina yo offense cyane gusumba ku defend mu gihe Jean Pierre Gasperini iryo kosa yari yarikoze mugabo nyuma yuko equipe itakaje Kylian Mbappe nawe acatembereza umupira aca profita zone yitwa kiri faible ya equipe ya Real Madrid tuvuye ku ico kintu nchanza ku kintu citwa ikintu kuko Kylian Mbappe namuvuze plan tactique nayivuze reka ngaruke kuri shwa yo gutitirariza umugabo yitwa Daniel Ceballos kurande rwa equipe ya Real Madrid kumbure turaza kwa tuvuga ko mu bijanye n'uburyo bwiharije ariko Ceballos kudo chapo yanyeretse ko ashobora kureponda president equipe mukeneye atitaye kugira amazigi adakina mu gihe novuga ngo uno munsi shangaruka kuri equipe ya Atalanta Bergamo nkavugani equipe ya Atalanta Bergamo mfashe nka minota 90 Jean Pierre Gasperini match ni yayifashe nka finale iyo Jean Pierre Gasperini akira match muri condition zimwe nkizo Carlo Ancelotti yakinyemo match equipe ya Atalanta Bergamo yaronka inota canke igatsinda urukino aho nshangaruka kukudatsitirariza umugabo aswi izina rya Mateo Retegui uno munsi n'umukinyi novuga ngo twabonye ko mu bijanye n'ibiharuro ari wari hejuru gusumba abandi bose muri equipe ya Atalanta Bergamo mugabo mu bijanye n'ubustari no kugora equipe bakina nuko tuba tubona umugabo aswi izina rya Demoral kumana garagara mu gihe Charles Docetera yabari nyuma yabo mvuze Mateo Retegui afise ibitsindo bigera kuri 12 na assist 3 muri match 22 amaze gukina muri no season ibi vyaciye bituma subiza amaso inyuma candaraba mbega n'igiki cyatumye Jean Pierre Gasperini adafata ino match nka finale nshansanga mu gihugu cy'ubuterero bwezo bahagaze mu kibanza ca mbere nyuma y'indwi zigera kuri 15 amaze kuba ronka assurance yuko amahirwe menshi kwijana azoba karifiye muri 8 za mbere canke naho yoba karifiye aciye muri barrage na pressure yuko Jean Pierre Gasperini abwirizwa kuja kurondera UEFA Champions League canke quart de finale canke demi finale gusumba kumva ko ahubwo yorondera igikombe cha Italie Serie A rezo pour que match mbona ati equipe irakeneye rotation haba mu busatirizi haba muri mediane haba muri defense kugira ngo
izi nguvu bafise muri Italy Serie A bazigumane gusumba kwishira kuri pressure kuja kurondera Ligue des Champions vyitwa yuko baba yitumye bigoye gusumba kuronka Italy Serie A badafise mu mateka yabo. Ikinyene kiragoye neco nagira ngarukeko. Atalanta mu mateka yabo nta scudetto bamaze gutwara. Mu gihe ata scudetto bamaze gutwara bamaze imyaka igera ku 9 bari kumwe n'umugabo yitwa Gianpiero Gaspirini umumenyereza mwiza yatweretse equipe nziza ya Atalanta imbere yaba kuva 2016 bafise bazapatana ba Muriel kugera no muze ariko atwereka Atalanta ntare bwigere mbonesha amaso bafise sinovuga ngo ni moye mugabo bafise uburyo bwinshi bushoboka bwo kuza kugwanira igikombe c'abataliyano gusumba gwanira Champions League. Champions League harama equipe meze mu Butaliyano menshi yahabaye atayitwaye kandi ari meza. Iyi Champions League ifise nyenezo. Nico kiri hafi gusumba kwiyumvira Ligue des Champions. Iyi Champions League ifise nyenezo. Nimba maze kubona Real Madrid irimo tinya, nimba maze kubona Liverpool irimo tinya. Nimba maze kubona Bayern irimo tinya. Uri Atalanta Bergame harajamo kubesa ugatangura ukavuga ngo urashobora kuzuka dusipline wanashimukagera finale nko Tottenham babikoze nko Dortmund babikoze ariko nko Jackson na za Monaco zigeze ko zigera muri demi finale ataho bikeka kenshi twamatubona ko Champions League canke Europa League vy'ukuri ratandukanye ijana kwijana n'amashampiona tubona Leverkusen nshobora gutena Giscard afigatwara igikombe raba equipe iri en forme igeze kuri finale Champions League canke Europa League igaciura na equipe iri muri meforme mugabo yitwa uko imenyereye iriganwa kuyitsinda biragoye buriya Tottenham nta kintu cyatumye batakaza muri 2019 imbere ya Liverpool atari yuko equipe ya Liverpool anashima imetrize iganwa gusumba Tottenham sino mu jana forme equipe regira remonta inkino nyinshi ubona ko ari equipe yagaze neza ifise barukasi muri ameze neza ugiye kuraba iyi Borussia Dortmund yo mwaka kwezi yari equipe nziza gusumba Madrid wanashima amatiere ya forme usibye ko na Madrid mu bijana forme yari meze neza mugabo ikitwaza kakanyariga uko kumenyera iganwa ndetse no kugira abakinyi ba debloka situation zose muri Champions League yego none mudufashe Dortmund ivyo bakoreye atezwa Madrid bayerimina nyuma ko atezwa yari imaze kuyerimina Inter dufashe Dortmund ivyo bakoreye Paris Saint-Germain dufashe equipe ya Borussia Dortmund kuri finale igice ca mbere c'urukino rwa finale Wembley Stadium none equipe iri gice cari gutuma idatsinda match mugabo twabonye ngo ibi bintu si vyabo wabisanzeyo umuneza ababwiye ati equipe nubwo ubona iri muri forme ukabona ngo biragoye ko Dortmund itwara igikombe Madrid nubwo equipe iri muri forme ukavuga ati biragoye ko equipe ya Tottenham itwara igikombe Liverpool kandi tukabona umengani nuko nyene biri naho Madrid dakina naho iyo Liverpool kubera ko bahuye na equipe iri kiritwara neza ariko itazi ivyirimo mu bijanye n'iryo igano equipe igatakaza igikombe niyo pressure rero petete nibaza Gianpiero Gasperini ati kuko utakaje Retegui uno munsi nk'umusatirizi amazigi yakina arushe ugace mutakaza byo kwa affecta Atalanta muri Italy Serie A gusumba muri Champions League yego kuko Retegui imbere ya Madrid imbere ya Barcelona imbere ya Liverpool imbere yande n'umukinya sanzwe ntacavuze kuko na equipe ari mwirasanzwe imbere y'izo equipe mugabo Retegui muri Atalanta Bergame muri Serie A agiye gukina na Inter n'umukinya komeye cyane peu importe equipe agomba bahure muri Italy Serie A raison pour laquelle mvuga ni Gianpiero Gasperini il a laissé filer la victoire chance yarets intsinzi iraja kwa Madrid kubica sisi ko atakinye match mugabo arekana uko kumva ngo uyu mugabo yafatiye imatch nkuko Karo yayifashe yarakuye niburi buri nota rimwe mugabo kandi hariho context yatumye rero adafata match nkuko Karo yayifashe nico cyatumye mbona Atalanta Bergame kumbure rimwe na rimwe n'amahirwe atabasekeye kugira ngo ashobore kuba boronka ino ntsinzi imbere ya equipe ya Madrid nuko rero Madrid iza kuba ibatsinda 3-2 maze urukino ruza kurangira baronse amanota agira kuri 3 nguko uko match muri rusangi yagenze n'uburyo abamenyereza bakenyuye muri rusangi yabo witwa Gianpiero Gasperini witwa Carlo Ancelotti nubwo Ancelotti yaje kuba amutwara amanota agera kuri 3